ndabona tugira ko kubera ko no mwanya uza watakaye ari mwinshi ni urukino roza ko duhuza na Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire ni gihugu cyatwaye igikombe cya Afrika c'inkino c'imigwi inserukira bihugu mu mwaka uhetse. Ariko kandi ni Cote d'Ivoire iharugwa mu migwi mu bihugu vyiza mu mupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika. Cote d'Ivoire nikimenyamenya nuko kuno baba baratwaye ico gikombe kiba cagwanirwa n'abantu benshi. Ariko kandi Cote d'Ivoire ni gihugu kimwe kiduserukira kenshi muri ano majonjora turimwo y'ukugenda mu gikombe c'isi. Bano bagenda kenshi, bano baba arabakunze kuduserukira hariya. Uno munsi Ntamba Murugamba zigiye gukina na Cote d'Ivoire zitazi ico bita kunganya canke gutsinda Cote d'Ivoire icarico. Duhereye ngaho nyene Alonso, urukino rw'Intamba Murugamba na Cote d'Ivoire bagiye kurukina mu mwuka umeze gute kubwawe? Vyukura amateka arashobora guhinduka ko kahise kabi turashobora kukibagizwa n'imisore yacu. Bo Cote d'Ivoire reka tubanze tuyiklase novuga ku ruhe rwego. Tubanze tuyiklase ni gihugu cy'umupira w'amaguru novuga bisanzwe biri heza habaho hano muri Afrika. Igihugu ca Cote d'Ivoire kirimo aho rero ni igihugu ca Cote d'Ivoire tugiklasa cyo kimwe n'ibihugu novuga nka bya Misiri dufate Cameroon, iziza Senegal, iziza za Tunisia. Donc ni igihugu kimaze kwishira ahantu novuga heza ku buryo twebwe turiko turipima naco two kwisanga novuga turi ku rundi rwego novuga tutakwiranye. Donc tutari kumwe niko no bivuga. Rero wabivuze neza na hamwe novuga turakina na Cote d'Ivoire ngo tunanganye canke tuyitsinde. Rero uno munsi nimba amateka yohinduka nibaza yuko bishobora gushoboka kuko ari umupira w'amaguru. Kuko mu mupira w'amaguru nta kidashoboka. Histoire z'amazanditswe, amateka y'amayanditswe mwena anya. Ariko iyo novuga bishobotse hariho ibimenyetso vya mbere na mbere bitangura kugaragara. Ivyo bimenyetso vya mbere na mbere rero ku Burundi nivyo kumbure twogira ko amakenga. Eske hariho novuga ibimaze kugaragara kuri ino ekipe yacu? Kuko amateka nkaya anyo yandikwa hari novuga donc ibintu vyifatira ushobora gufatira kuri twebwe vy'ukuri twobirondera tukabibura kuko kikina na Yves kikino uko turamwakira nawe araza kudufasha. Intamba mu rugamba zacu muri kahise ka vuba aho duheruka kwitwara neza tukavuga ati noneho izi ntamba ziriko ziratanga ibimenyetso. Ni intamba za Etienne hakirikare mu ntango novuga y'umumenyereza Etienne akiza niho twabona intamba mu rugamba novuga zikina umupira zikatanga novuga icizere. Hari muri qualification y'igikombe ca Afrika ko match ya mbere murabizi yuko twakinye n'igihugu ca Namibia aho mu Dar es Salaam. Nako match ya mbere twagiye gukinira hari anye muri South Africa. Oya turabizana mwo byose turabizamwe yari introduction y'ukuntu yigishoboka. Nako ndavuga ibimenyetso novuga vyiza ku ntamba mu rugamba kuri no rukino guno munsi sikirengwa. Donc ntibihumuriza kuko nuravye novuga n'intunganya y'intamba mu rugamba novuga ubunyezi aho zigeze nishasha. Indinganizo nishasha, mumenyereza ni mushasha, ni gorukino rwiwe rwa mbere ruri official. Ariko kandi abakinyi uraza kubona yuko igice kinini kiriko kirahinduka. Abakinyi bashasha ni benshi abari bahari basanze novuga bariko bari mu myaka yabo ya nyuma. Ariko kandi ukaza kubona yuko by'ukuri dutanguye novuga ino rishasha ya yuno mumenyereza atanguriye ku rukino rugoye cyane. Malgré novuga izi nkino zine tumaze gukina muri no campaign yo kurondera itike y'igikombe c'isi twazitwayemwo neza niko no bivuga ku rugero rwacu. Ariko vy'ukuri twemeranye yuko kuri no match avec novuga ino area Sangwa Patrick ahereye ku rukino rugoye rwa Cote d'Ivoire urya atakimenyetso kigaragara yuko
twokwitwara neza. Kiki waramutse Kiki akamikro kiwe karacamugoye Kiki akamikro karacamugoye gatoya Alonso ino ekipe ya Cote d'Ivoire iri ku mwanya igihugu cy'u Burundi kiri classement yacu turi ku mwanya w'ijana na 39 classement yo muri ya nyuma yo muri December twari ku mwanya w'ijana na 39 ariko Cote d'Ivoire yoyo ibarizwa mu bihugu vya mbere kuri classement ya FIFA vy'ukuri duhereye ngaha twirengagije byo byakahise niki by'ukuri iyi match uretse ko turi Burundi tuba twipfuza gutsinda buri muntu wese hano harimwo ikintu uvuga ngo kirashobora guha amahigwe uravye doka ku rupapuro duhereye ku rupapuro tugakuramwe amarangamutima iyo nsinzi tuba tuyishaka uravye aho classement ya Cote d'Ivoire ibarizwa ukaraba aho intamba zibarizwa ukaraba aho Cote d'Ivoire itungira abakinyi bayo ukaraba naho intamba zitungira abakinyi Alonso ngaha vy'ukuri harimo ico kwizera ico kwizera ni ku bice bikeyi cyane gose ibice ni bikeyi cyane gose by'ukuri tutagiye ngaho ngo dushire ibishobisho byinshi cyane uravye nkuko wari kurabivuga uravye novuga aho dukura abakinyi aho tururamurira abakinyi uravye na Cote d'Ivoire aho iramurira abakinyi ukaraba novuga na classement aho Cote d'Ivoire novuga ihagaze naho duhagaze twebwe ikintu kimwe cyo nyine gishobora kuduherekeza n'icahe yive ni umupira w'amaguru dusanzwe tumetriza dusanzwe dufise tala yawo donature donc naturellement ariko ugiye kuraba byo kuri twebwe hari ibibazo byinshi cyane gose bikitugoye ku buryo by'ukuri usanga by'ukuri Cote d'Ivoire hari impinga nini cyane gose nuvuga iki hari kugira ngo tuje ngaho twizere yuko hari ico twogira imbere yayo Kiki ni sawa na mahoro cyane gose ndakuramutse Yves ndamutse na Alonso cyemeze neza nizere ko nabandi adukurikirana bameze neza umvise aho twari tugeze n'uwamwuka intamba zigiye kukinamwo na Cote d'Ivoire uyu numuka mwiza bagiye kuba bakiniramwo ubona yuko bashobora kuba bagize iki ni match nkuko Alonso ariko arabivuga ni match twebwe nk'abarundi ni effectif nshasha tumonse kwa Sangwa Patrick ariko benshi bahahora mumenyeza Peter niwe yahindutse ariko ni benshi bari baragiye bagarutse paraporo y'abahasanzwe oya kuko uravye raba uno munsi itandukaniro ryabaye Etienne Daragije system yari afise yayo kuvuga ati jewe reka turi kuri liste ubwa mbere nago kineko ndavuga kuri ivyo mvuga nti system yo nikibazo cyo mumenyereza ikintu rero kiba gihari uburundi ahubwo ahabugize Alonso yavuze ngo tugiye guhura n'igihugu gikomeye twibuke yuko iyi ni champion d'Afrique iyi nayo niwo baje kuvuga ati nta equipe n'imitoti nya Cote d'Ivoire kuko yatwaye igikombe ije irondera qualification muri Coupe du Monde iheruka hacigiye rero vyumvikana novuga yuko atmosphere hari kuri iyi match ni match ya mbere ya Sangwa Patrick kandi nitwebe tuvuga tuti iyi squad dufise nimba ari kintu ashaka kubaka agiye ukina na equipe ikomeye avuga ati jewe natangwe nipima kuri equipe ikomeye bizokurikirana n'ibindi ariko navuze nti natangure ikintu gikomeye abandi duhuye bagambi canke Gabo bobo ntibari kuri calibre ya Cote d'Ivoire twibuke ko turi muri dernière classe yande mugabo Sangwa sijyambere oya ari head coach wa Ntamba sijyambere rega inkino ziheruka yarazimenyereje inkino za nyuma za qualification za kane yazimenyereje oya ari deuxième coach oya ari umumenyereza mukuru
murinde izi match ziheruka match ya za nyuma yari ya Cameroon sivyo oya pana ya Cameroon ya qualification ya kane yari ya Cameroon gute igihe tugenda hari yanyi ya mvugizi izi ziheruka izi twari kumwe na za ntuzenya na za Senegal na Senegal na Burkina Faso izanyuma yarazimenyereje izanyuma na Burkina Faso none imache yanozene yayimenyereje ya Burkina Faso ya oya ni Etienne yayigize Etienne heje zose za kan mu kwezi kw'icumi itariki 16 match ya Burkina Faso dutsindwa 2 ku busimenga ni Etienne sangwa ni match ya mbere niyo selection yiwe ya mbere Yenda kumvuga nti kuri twebwe turi kuri dernier classe murazi ko twari muri po ya kane ntihenze ariko haba ma ntuzi ko ziya match za Burkina Faso ariho hatanguye gusohoka makuru ku bakinyi ba Saidoni bazonyiza bashira ku mastati donc akari ku mutima kabo ahubwo hari mu kwezi kwa12 dukina match retour na Malawi ya Malawi twakinye Malawi ni kera match za nyuma ni za Malawi yari qualification zo muri CAN Malawi twarakinye match ya mbere twayitsinda neza nimuharire mw'abantu ariyo no muntu ambwiye yuko ari byo sangwa si selection yiwe ya mbere sangwa iyi selection yiwe ya mbere iyi ni deuxième match amenyereje nka coach principal yego aya sinibaza nanje sinzi impamvu muba muta none iyo match nayitubwira yari kiki ni match ya Malawi yo mu kwezi kwa12 yayimenyereje donc basi dufate nidutu umwanya duharizanya ahubwo turondere dufate Etienne yoba yasezeye ryari hama amasezerano ya sango bayamuhaye ryari kuko ntiyari gushobora kuza guhagarara imbere atamasezerano baramuha iyi si selection ya sangwa ya mbere reka tube turaganira naco turaganira kuri cyane ko kuvuga ni twebwe turi kuri dernier classe ko twari muri pole ya kane badutora muri za ibya bihugu bibayabaye mu mupira w'amaguru ukabona yuko tugiye guhura na Cote d'Ivoire je ico mbona tugiye kugura na ination ikomeye mu mupira w'amaguru ya igifise n'igikombe rero iyi ni qualification muri Coupe du Monde ibihugu bikomakomeye byose biriko biragwanira ingene byoshobora kuja muri Coupe du Monde notamment za Cote d'Ivoire Senegal Cameroon za Egypte n'izindi ariko mvugani aha n'igipimo ciwacu tuvuga tuti tugiye guhura n'abantu bakomeye bagiye kuduha experience ejo twahura n'abandi bo munsi tuzovuga ati twari twipime kubakomeye reka turabe n'abandi ariko duhera hasi twovuga tuti ejo turonse Senegal kandi twovuga ati aba barakomeye twari bwahure nabo twaje turahura na za Seychelles za Kenya zande ariko duse kuraba barakomeye ariko duheye kubakomeye twipime kuri bo ariko je cyo mvura iyo atmosphere ihari nabonye abakiyi bameze neza c'est vrai uravye kumunza ari ntungana ariko ça n'empêche pas yuko dushobora kubagora gwasanga turabatangaje ejo bundi mwarabonye Swaziland itangaza Cameroon bakanganya ubusa ku bundi nawe aravyiteze ibi navyo rero kuri Emerse fasha kuvuga ati jewe harabakinya none wenda byibutse yari match ya Malawi ni ya Cote d'Ivoire tu Cote d'Ivoire bamenuzenya Senegal sozera ziriya nkino z'amatsinda za CAN Senegal idutsinda 2 ku busa cyangwa 4 kuri kimwe urakoze cyane yari match ya Malawi urumva liste yatanguje yari yuwitwa Alade urumva bimenyimana uyu ni Bonfils Caleb yaciye n'ababara Bukuru Keita yaratanguye Eldinho aratangura Hussein Chabalala aratangura Manirakoze ninde buriya ni Abde Digi voilà Mosi Trésor yaratanguye Musore Prince aratangura Naimana Shasira aratangura urumva hanyuma na Sangwa Patrick niwe yari umumenyereza mu gihe kuri equipe ya ntuzenya ya Malawi barabakinye nka Aaron Chiko itunganje ubusa kubundi Chikoko ego ubusa kubundi yari Sango uravyibutse tunayidomina cyane ariko turabura igitsindo okay déjà nico c'est mbere na deba twagize ngaha ava yuko izo match ziba kwari kuvuga ngo
bimaziki kuba hariyo de bavuze ngo ko twahinduye umumenyereza tuza twabaye elimine muri kane bimaziki ko ntitwari gufuma tereka ntuzenya akazisozera hatamenyereza sangwa izi match zibiri tuca tuvuga tuti avantage ihari nuko ahubwo ino selection iramufasha no kuzoca abandanye bikurikira harimo nizi eliminator za mondial nivyo kuko twavuze kuri icyo Senegal witwa Nyange yagira ikibazo urakoze cyane twatsinzwe bingahe buriya nko minota 12 ya mbere twatsinzwe gute 4-1 match ya Senegal kuri Burkina Faso ngazi bari ku busa ega match ya Senegal match ari 1-0 ego match roturme ngari 4-1 ego Burkina Faso badutsinda bibe ku busa ivyo byari bikiri byo kwa ntuze ndiko mvuga match ya mbere ya Senegal match ya Senegal ya kabiri mengana imwe ya nyuma niyo match ya nyuma Nyange ari kuri Nyange yaragize ikibazo cy'imvune rero nivyo nako ndavuga Yves mvuga nti ni gipimo ciza kuri twebwe nka Ntamba mu rugamba Cote d'Ivoire match amicale twigeze gukina yari yadutsinze 4 ku busa match amicale twakinye ariko ubu abakinyi si babandi arabakinyi bamwe bagiye bari yongeramwo beza bashobora kudufasha ikintu gikomeye erega kiki si bashasha mu bisanzwe novuga yuko mu gihe gusa exception nuko hari abakinyi bamwe batari bari baranse igaruka Sinabona harura usanga ni bake cyane. Bari bake. Abundi iyi equipe igizwa hanini nabo nuze yasize. Usari bamazina make mashasha. Nivyo nariko ndakubwiye nivyo nariko ndani ukaraba nk'aba bazobaje uyu Kraus gukina Marco Emanse heruka kera nabandi bashobora kwiyongeramwo baheruka kera. Niyo mpamvu renda kugira. Effective musanze ntitubivuge nka cyane. Oya. Bamwe yongeyemo tutarabona. Rero vyumvikana mvuga nti igipimo ciza cyane gose kuri twebwe duhereye kuri some no twovuga abandi bavuga ngo duhere hasi tugira twipima ariko duhereye hejuru tukamanuka tuzovuga ati nitwahora na Kenya tukigenza nabi gusubira twigeze kuri Cameroon kuri Cote d'Ivoire niho tuzobura akakore hagahaze ariko no munsi Pemba ariko mbona umenga twoshiramo inguvu kuraba kuko ibi nivyo Sango Patrick yavuze ati ngira ntegura umugwi wa CAN 2027 ubu turaronsa umuntu dushobora kwipima ko champion d'Afrique turabe ingene byoshobora kugenda hama tuvuge tuti turashaka kuba kumugwi uwo twara woja muri CAN bikagenda neza nayo kubdi mo ndavuga ati ni mundo ndeko vya kubdi mundo kandi nivyo dusigaje match nyinshi turacasigaje match roturu yinyene turacasigaje za Kenya roturu na za Gambia na za Gabon ariko urunu rupimo gwiza kabisa Alonso Cote d'Ivoire na nyene sinziza cyane muri no minsi ibintu ifise zita nziza gose kuko mu nkino zitano ziheruka yatsinze zibiritsindwa zitatu ariko kuri twebwe ho abari bibi cyane kuko twatsinzwe zine tunganya rumwe urumva rero yuko ari migwi ugize ari migwi igiye gukina n'ubundi isa no kumengo uguhagarara kwayo sikumwe bon ariyo ikibazo gihari kivuga ngo aho twebwe dukura abakinyi twama twabivuze kiki kuba twebwe tuziga abakinyi nibaza nka 60% canke dufate 50 yose tubaziga mu Rwanda yego tubaziga mu Rwanda ariko kandi inyuma yaho mu Rwanda usanga nka bose tuziga mu Rwanda babaye selectionné nta numwe canke ni nka babiri canke umwe ari mu migwi ibiri ya mbere abo dufise muri za Rayon Sport muri za AP na AS Kigali bo bameze neza kuko ukaja rero ku mugabane wa Buraya iburaya muri championnat zitano twifitiye umukinyi umwe gusa
ari wende Nyange none izo championnat za zitanu nawo ufata n'ivyicaro vyabo vya kabiri ya Alonso usanga ari uko nyene n'uyumwe ukacuza rero kuraba abandi ababalade bababaye mu bubirigi naho nyene mu vyicaro bito vyukuri Ntamba mu rugamba kwishusho yacu ico twokwizeza umufana agiye gukina kuko kiki twese dutegezwa gukunza Ntamba mu rugamba muga ni question ya sentiment ni question ya sentiment mpamvu tuba tuvuga tuvugisha uko tubisesangure ni question ya sentiment umurundi aza kuraba urukino mugabo yizeye ibidashoboka nubundi arababara birangira ababaye contre ino Côte d'Ivoire ifise badingra bo muri za Brighton buriya Haller kuza gushika kumumenyereza wabo ego afise igikombe ca kandi wowe ari kuravuga ngo ni gipimo wensisa ku gipimo mugaja igipimo kiki urashobora kuba ufise akanyama wakegereza umunzane kavuga ngo ngira mpime mugana ukabona uti byari byo byose nta biro bitanu birimo igipimo wari kurensista ko ni gipimo kimeze gute donc ibishoboka wo kwitega ku Ntamba ni ico nakunda vuga ku gipimo nariko mvuga ku cerekeye turavye aho duhereye novuga yuko nkuko yavyivuga umumenyereza ati nshaka kubaka umugwi ndawutegurira kandi 2027 uyu mugwi rero tugiye mvuga igipimo duhereye kuri nation ikomeye ku buryo uno munsi twarabivuze mu minsi hera yaheze turavuga tuti burya rero ivyerekeye makarification kenshi hariho nikikunze gukora cerekeye la chance yo kugira iki yo gutombora amanation abayabaye nka twibwe rero kuri twebwe aho bigorera Alonso nuko zino ziko d'Ivoire zitegezwa kuba zokifya amashapo yose weshapa Côte d'Ivoire ntiweshapa Cameroon Senegal Burkina zamaziri muri classe ya kabiri za Egypte za Maroc nayo mpamvu nko mu competition yose duherutse nko mu myaka niheze haraho twigeze guhurira na Maroc ni kubera iyo chapeau dusubira Senegal haraho twahuriye na Senegal mu mwaka wezi zizi eliminatoire za CAN ubwo twikalifia twari kumwe uwatwara chapeau yari Mali ni nayo mpamvu ubona yuko umengo ngaho haragahengo ubukurikira ino eliminatoire za mondial ni oya ni Côte d'Ivoire za mondial idi za mondial ariko na Cameroon yigeze kubiraho ega je ngarutse mvuga nti imwe ikomeye ntirutera ibibazo kuko uko biri kose nko bivuze muri chapeau ya mbere zohora n'umukomeye ndavuga muri CAN akarifasi za CAN yaparinze z'ubu mwaka zaheze ariko utanguye kwipima mu muntu akomeye uma muri chapeau ya mbere uzogera gushika kwipima kuri mu chapeau ya kabiri ya gatatu uvuga uti je mugiye nzohura na Gabon nzoba navuze ati je twarashoye guhangana na Côte d'Ivoire narahanganye na Maroc rero nje kuri Gabon ndavuga nti iyi tuzohangana itantsinze ntayitsinze tuzonganya bimwe twaba twumva Etienne avuga ati turabatsinda kandi tukabona yuko match twakinye ariko mu gihe uhereye kuri Eswatini kuri Seychelles abamutarahura hari urwego uvuga uti ntaramenya kuko uyitomboye muri ivyo uvuga uti okay ndatomboye Senegal muri chapeau ya mbere mu nyuma muri chapeau ya kabiri ncengera amahigwe mabi ntomboye Burkina Faso muri ico gihe ubaye gatatu uvuga uti je hadagiye akiki ndagutahura cyane Alonso urazi kibazo rero aho kiza nuko twebwe twamana resultat mbi kuri bamwe twatombora kuri chapeau ya mbere borazi ahantu je hanini ndiko ndabona biva urabona inkino mwene iziyinye zirategurwa ku ma detail menshi dushobora kuba dufise equipe nziza wanashima equipe iri competitive equipe donc iri capable yo guhagarara itanga icizere kuko wanashima twarabibonye no kuri ayo ma eliminatoire ya CAN heze burya
amahirwe twari tuyafise ugiye kuraba ndavuga iyi eliminatoire twari kumwe n'izi za Namibia za Cameroon ravyo kungere twari iriya niyo duheruka amahirwe kuko twavuyemo bwa nyuma tukeneye n'inota rimwe turagwana ravyo uburyo twahagaze imbere ya Cameroon turahangana mu rukino rwa mbere turanganya ubwo kari bagenda kudutsinda novuga nabo nyene bariko donc bari kuri president sanzwe hariya anye donc ziriya match ziratanga icizere donc cyangwa tuzikoreye tuzifatiye ko turabona aho tugeze turabona yuko natwebwe burya donc ata equipe nimwe yo dusuzugura cyangwa yoza ivuga ati intamba nizo kuza kutorera kwa manota hama wanashima bikabandanya no kuri zino qualification za mondiale ntabwo turakora novuga ntabwo tufise resultat mbi ugiye kuraba kuri izi match zine tumaze gukina tumaze gutsindwa rimwe ryonyene tumaze gutsinda rimwe tunganya rimwe izindi zose turazitsinze oya twazitira Gabo yadutsinze tumaze gutsindwa rimwe ryonyene yego Gabo yadutsinze dutsinda Gambi tunganya na tumaze gutsinda kabiri tumaze gutsinda Gambia tumaze gutsinda na Seychelles Seychelles nayo bagiye tumaze gutsinda kabiri tuganganya rimwe tugatsindwa rimwe izi ni resultat zitanga icizere urumva ariko zitanga icizere dufatiye kuri izo resultat ariko kandi tugafatira no vuga no kuri ino equipe yacu uburyo yubatswe ino equipe yacu ndavyo ubugihindagurika cyane ndavyo no vuga ukungene iguma ihungabana ivyo navyo biratuma resultat twari tugeze tanguye twari tugezeko rusubira inyuma aho ndavuga rero kuri izi mpinduka zerutse kuba ariko kandi no kuraba abakinyi bagira amavaeve menshi ama entrée sortie ni menshi cyane gose kuri effectif yacu hama ikindi naco kica kiza kikadukorako nitwirengagize ikibuga kikinayive ikibuga twakirirako buryo uzurabe imigwi yose ihagararako imigwi yose ironka ama qualification iko yitwara neza nuko ifise ikibuga cyabo bakirira akarero nakorereke nababanyi bacu bo mu Rwanda aho bageza haanye kuba bakira muhira ni kintu kinini ni facteur nini ya cyane gose basuguma laba mamacha akomakomeye bakirira muhira arabafasha izi za Nigeria no musi bafise match na Nigeria byari bakiriye mu miseze bakiriye South Africa wabo baragize ikibazo abasaba jewe nibaza yuko resultat zo muhira zikonta mugabo sico kibazo cyonyene dufise nituce twitirira byose cyonyene dufise nagarutse no no kubindi bibazo ndagaruka no vuga ku mpungabana no vuga ya equipe dufatiye muri ako kahise ka hafi ku entrée sortie menshi cyane gose y'abakinyi uno musi genda urabe Sudi Abdallah nk'akarorero yaheruka no vuga ku guhamza intamba mu rugamba kera ariko numukinyi yatanze icizere tukimubona turavuga ati uyu no mukinyi yo kurikiranwa canke tombora kabaregiriye mu ntamba mu rugamba suwo wonyene nkako nakarorero uriya Pacifique niyo ngabiri siwe yatsinze nini suwa dufashije kuri izi match za Gabo za Gambia ariko raba buryo no vuga rimwe nari musanga tutamufise donc ari buryo no vuga tumisinga abakinyi uno nyange hari match nyinshi cyane gose tutamuronga usanga ari mu bikondokwa urumva turagira rero ico kibazo ciki cha squad yacu itari stable we yo stability waza kuko itaba kubera itaba kubera kubi ifatira ku bintu byinshi nk'ibiki kiki ni jenye we kigana no have ifatira ku bintu byinshi cyane unyononera uko nabipanze Alonzo hariho turazi yuko gutsindwa na Cote d'Ivoire gutsindwa na Cote d'Ivoire ni kintu gishoboka cyane kandi nama yoba yuriye bien sûr ahubwo ni gitangaza kubwanje gitangaza no kubona resultat nziza imbere yande ya equipe nka Cote d'Ivoire twirengagije ko bishika tugatsindwa n'ivyahe bintu dukwiye kwitaho bitegezwa kuva muri runo rukino biri positive ibintu biri positive byo nadushimisha umumenyereza donc akavuga ati jewe Cote d'Ivoire ishobora no gutsinda uwari we wese ikamukura ko nayo manota
bo icambere na mbere ni byaye bintu rero nk'intamba twavuga turatsinzwe mugabo ibi nibi turabibonye bije imbere bo twofatira novuga kubakinyi novuga bamaze gutanga icizere yuko dushobora kuronka ku mwanya munini donc ku kiringo kinini nico Etienne iragije yagerageje gukorera iki kintu ndabona yuko cyo dufasha mu Misiri donc mu ma competition ari imbere kuko even akiki ntabwo novuga inamba mu rugamba zacu dufise no munsi twokwama tuzizeye novuga kubakinyi atacizere batanga yuko donc à long terme yuko tuzoba tubafise uno munsi hamwe sangwa Patrick yo tugira composition y'abakinyi bamaze kugarantisa novuga ko bakomeye mu ntamba mu rugamba kandi n'imyaka yabo bamaze gutanga icizere yuko hari novuga kinini cyane gose bofasha mu donc muri generation iri kirategurwa kuko niyi zone dufasha novuga no kuza kurondera ayo qualification ya 2027 ndetse n'ayandi ma competition hama bagahabwa icizere guhera novuga muri zino nkino kugira ngo babandanye bari hamwe ico kintu gisangwa Patrick yogikura kandi ndaza agikoze akabagirira icizere nabo nyene baramaze kutwereka yuko bashoboye hamwe ico kintu yogikorerako tukabona urukino batweretse uko biri kose ngaho onye peu importe resultat ariko ndisiri yuko na resultat zitobambi kuko nabakinyi bamaze kugira ico berekanye yuko bashoboye uko biri kose ngaho twovuga ati byukuri hano ntaco kumushinja ariko arubaka ariko Jemfis amadidane hamwe hogaruka babakinyi babandi nyene nubundi tuguma tubata mbega no mukinyi koko aracagaruka mu ntamba mu rugamba aracagira aho nawe Alonso se ntibiba bimeze uko kuko nubundi twaza Alonso twemera ko kibazo barahari oya abakinyi bugo gwego uri kuravuga impamvu inga gato ya Alonso impamvu niko nakubwira yuko dukenya abakinyi ubwa mbere effective yacu isa no kumengo irakenye kalite kiki nakubwiye benshi tubaziga mu Rwanda siko ni nka 5% turavyemeranya ngaho iyo championa yonyene isanzwe ataco iri Alonso tuvyemere iyo championa guhera kuri APR tuifisemwe mu kinyumu ari selectionnable ngaha iwacu iyo equipe ya APR usanga ifise nk'ibikombe bitanu vy'imyaka ihetse nukuvuga guhera kuri Reyo kumanuka zose ni equipe urumva kiki nta competition zizana no kuri yo APR ubugira gatatu wanachima tudifatiye no muri rushange iyo championa ntishobora kuturamurira equipe nationale nziza tuyizigamwe abakinyi benshi urumva ikibazo ca mbere dufise aho tuhakura nka 50 nuko kombure twona baharura bari selectionné muri ntuzenya muri no groupe ya ntuze afise uno munsi katura ikigira kabiri ya Alonso ndabira neza naho nabo bibura yaho baba bavuye byukurura za kubiraba byose ugasanga dukenye ikintu citwa qualité muri equipe nationale raba babakinyi bavuye za Swede Alonso izi amazina y'Iburaya abakina bose Buraya usanga ari amazina utari bwigere wumva imbere yuko baza kuyakinira waje kuraba ngo mukura kiki jewe nemera yuko intamba mu rugamba ndabira nawe witwa Frederike akina mu witwa Vasteras yo muri Swede kugira umve na club yo muri Swede yakinye Champions League vyonyene kuza kiki uraze ko ari induru ziba zivuka uwitwa Christophe yikine muri Borneo muri Indonesia iyo Indonesia tuvuga twese turaze ko atari igihugu cy'umupira kiki Alonso rabu witwa Klaus Norvege uraharura ni gihugu no muri equipe nationale gihumira abahalande kutigera bagira na avantage yiki yo ya qualification cyangwa ngo aje mu bandi uvuga ngo yakinyero ngo amahirwe ari yongereye base ko azoronka niyo mondial bambe azoronka niyo Ballon d'Or agwanira nk'abandi
uraharwa n'abakinyi ba Norvege uzi ugasanga ni Odegaard nande ni wa Haaland aho remvuze kuri equipe nationale isanzwe itanakomeye ya championa yabo yonyene ni championa itabaho nikake umva na equipe yo muri ariko muri gera mwumva equipe yo muri Sweden muri Norvege yashitse na muri 8e de finale kandi yo twe ntitwona itungamwe umukinyi urumva equipe yo muri Norvege ntishobora no kuzana iburaya no muri Europa ni nta no muntu numwe ashaka gushoka vyibuka ngo abimbwire ngo amakarorero ariko twe dufise yo mukinyi peut-être dakina no muri inde no mu cicaro ca mbere ca hariye bari mu cicaro ca mbere gusa ibibanza bibi ibibanza bibi peut-être dufate ko yari ntambwe naho nye urumva ko ari championnat yakuru aha umukinyi shobora kuvuga ko ari mwiza dufise Keve ico itunge yose ndamushize mu koko no muri Egle none ngaha iyo ni yindi level bon waza kuri Marcos Waymans iyi equipe yiwe niyo mu cicaro ca mbere yaradutse mukana umenye yuko Alonso twahora mu vyago vyuko utamubona ariyo tugisubira kumubona kuko na selection ya mbere yasangwa uyu ntiyari yaje yego yarafatiriwe Yusufu Ndayishimiye iyi ni exception ye turayisimba akaniko karorero nico tuba twipfuza donc twaye turiko turondera ko donc icipfuzo nuko tworonka beza nga raba rero witwa Akbar Moderi mu Rwanda Gasogi United kiki yo classmania kanga ni guhera muri zitandatu kuduka hari Msaga Police FC ya gatatu sawa ya kane gatanu gutyo ko gatatu ni gorira urakoze cyane umva ni hahandi kuduka parfait bizoza yaragarutse ahora kera ari ngari Hodgson akinana ni Norvege akinana na Kraus niyo muri equipe imwe bakina muri club imwe urumva ni Norvege uwo muri Azerbaijan Trezor Mos urumva nawe ligue ya Azerbaijan vraiment muri Azi dukunze kubona equipe twakora bag gusa Shassir Pamba Jiji FC uyu tumushire basi mu bakina muri championa nziza dufise mugabo ni Pamba Jiji champion igira 10 muri Tanzania yaba wokunze kuhagira umukinyi kiki wo mutunze yaba tuvuga dufise wo mutunze muri Yanga Simba canke Azam umwe awo kwizera yuko dufise abakinyi beza Abedi Bigirimana idoze cicaro Pamba Jiji urumva iyo level Alonso Abedi Bigirimana police ni za zindi nyene Eli Mukono Fountain Gate imwe naiduze cicaro Ral La Louvière Liongola iri mu cicaro ca mbere ni ca kabiri baduze mu ca kabiri bava mu ca gatatu baduze mu ca kabiri bava mu ca gatatu Namungo uriya na mitende wewe anamazeyo n'igihe Onezime Rukundo Police siko Mateo Nkurunziza Belgique uyu we twarabonye vyiwe yarakoze cyane atanga icizere Mateo yego bandaye Bienvenue kana kimana Jablonek yo muri Republique Czech urumva Jean-Claude Bigirimana we agire mugisha Msauza Al Hilal Sudan Sandef Jord Norvege uri mushaje Modern Sport Mohamed Amis aragarutse urabona n'imiburiburi nk'iyi twayimenye ari uko Mohamed ayigiyemwo yaramaze bisemeze nabi gose Sudi Abdallah muri Indonesia hamwe na Pacifique niyo ngabire muri Rhodes muri USA muri America na Bonfils Karebe muri okay urakoze cyane reka turare abagendeka tuvuge abakinyi by'ukuri bari mu migwi itanga icizere dushaka duhera inyuma ni Bonfils Karebe ngaha mu bana duhera ino inyuma ni Bonfils Karebe ari mu mugufaditse Msauza Jesse nabandi aha nuyo nabo hariya mu banyegori ani club ya Bienvenue kana kimana hari muri Republic Czech
oya iriya ligue jewe iriya ligue jewe iciza nuko uriya mukinyi arakina kandi arabatsindira cyane sinavuze ko mukinyi aho dukura abakinyi kwanza aho dukura abakinyi aho dufise abakinyi kuko Alonso erega aba bose bahumigwa n'imigwe no ko badaba mu migwe myiza ubundi we niwe wakivuze kiki niwe wakivuze taracoco nticigera kibi kibazo ngahi wacu nuko ayikuyeho undi mukinyi aya mu banyegwe tuvuge basi vyotuma na Mungu nta na Mungu kubera nawe amazeyo n'igihe barafise mwaka weze umengo bari no muri CAF Confederation iyo reka tumushiremo kubamiriye tuje mu bamiliye ditere umukinyi ari mu mugwi mwiza wo kwishimira ngaha nta numwe mu bamiliye ditere aho mugwi wo kwishimira umukinyi uvuga uti ava muri uyu mugwi numugwi dushaka mugwi n'umwe urimo ngaho urimo hajya hasigaye gusa niyo la Rivière ntayo il deuxième division Alonso igano rya Belgique none Belgique mu mahigano muri première division mu mahigano ahari iza kubanza kukibanza cakanga mu Buraya oya iyo tuyikuremwe none Alonso nawe nyene none igano ryo mu cicaro ca kabiri mu Bubirigi burya nirisumba ihigano ntuzane ngo isumba Alonso turiko tuvuga tuti division iburaya Belgique iza kukibanza cakanga turiko tuvuga tuti dufise abakinyi batanga icizere byukuri waba bava mu cicaro ca kabiri muri Belgique ca kabiri yaba ari no mu Budagi muri zirya zitanu za mbere hariya mu ba defenseur ho ni Nyange wenyene nta wundi kiki ne ba Indonesia bo mu Rwanda wozo na Marcos Waymes kuko aba bari mu cicaro ca mbere muri Belgique ho rero jewe urumva ibi byose ndabigarukanye kubera Alonso yavuze ngo abakenyi turabafise ni beza jewe nemera yuko Alonso ha gutunga umukinyi mu cicaro ca kabiri muri Belgique canke mu cambere muri Swede canke mu cambere muri Norvege nobona dufise abakinyi bose b'intamba mu rugamba mugabo dufise omwe nka 10 bakina Champions League na CAF Confederation zo muri Afrika ariko ngaha nta numwe Yves ha gutunga umukinyi mu cicaro ca mbere muri Republique Czech wofu mutunga mu cicaro ca mbere muri Algeria ndiko ndakubwira equipe kina Bonfils mwavuze yuko omwe Bonfils Caleb mwavuze yuko omwe rava muri equipe nziza ego niko karorero cicaro ca mbere muri none Alonso ijya USM Alger ntiruta equipe wobukinira yo mu cicaro ca mbere muri Norvege canke muri Swede nivo ya yose Alger nivyo bakinira muri Afrika kikivugisha ukuri ofete ikintu kibaho none ingera kubaze twe dukangwa n'imigabane voilà nivyo Alonso ega nuko nyene imigabane iragira itifashije ikintu kiba kibaho irakonta nukizi twebwe ahe n'ikintu tukunze kuraba Alonso twebwe turavuga tuti okay kana kimana bienvenue ari hariya eske le niveau hari meze gute eske we akina inkino Frederic ari muri Norvege akina inkino zera gute ukabona aporo yo mu kigeri meze ariko uci uraba uno munsi muri iyi attack ihari yose urayibona iyi attack ihari yose umukinyi ari kuri top niveau numukinyi umwe gusa ni Musauzi curaba rero na hakina ni kwa gwego rumwe nakubwira gwa Champions League ya Africa titire indiscutable cyangwa na titire indiscutable numukinyi mu match amaze gukina nka yose amaze gutsinda mwo 80% muzo yakinye urakoze nuwo mugeranya n'umukinyi numwe ngamuraba ngo bamamota misi abanye nta ninkino zabo tukunze kubona erega Alonso mbwira umukinyi muraba we uvuga biburaya yo kuyongera muri hariya Bonfils akina kwa USM bo mwemera mubi wacu Alonso reka guharira ku kabushi none nka Fere ni yari kapiteni wiriya equipe yaduze mu cicaro Fere urakoze cyane reka ndagusubiriza sindaguciye mu ijambo Fere gushika 2020 yakina muri equipe yitwa iyo muri South Africa yitwa gute iriya equipe Kaizer Chiefs apana sega ntigeze akina muri Kaizer yari muri ijya equipe Chipa United urakoze cyane Chipa United uyu yaba ari
mukinyi uvuga urabona kuva muri Chipa Jiburaya kiki urumva bimwe twayiko turavuga bimwe byo gukangwa n'umugabane kuva muri Chipa uza muri Kaizer Chiefs cyangwa muri Orlando cyangwa ugakina pourquoi pas Mamelodi yigeze agira urwego rw'izo equipe Alonso izi equipe zihonyora mu matsinda ya Champions League ya Afrika umunsi twogira imana y'igutungamwe abakinyi n'abatandatu kiki twokwizera ikintu gifaditse erega bigereranye niki bigereranye na bene wacu babatungirayo si Tanzania ubu ntije muri kane zibiri zikurikirana kandi kubera ko ifise abatanzania bayikinira muri Yanga muri Simba je name ndaraba muri squad ya Tanzania abakinyi bakina hanze ya Tanzania urakoze cyane gusa aho rero ngango nta n'uwiburaya abarimu wiburaya nabo bimenga yari umwe nimba kina Denmark ni bwana Samantha oya ni banamuhamagaye ni banamuhamagaye hari uyundi nabonye mbega kini buraya ariko kataragi gugikombe cyane rero vyumvikana bobo barafite confiance iyi nivo ya yimigwi kina Champions League aha muri Afrika twe aba twayifatiye ku rugero tukavuga tuti kwanza je mbona omengo ni banga ibona ishobora konze nanoze yaje muri Yanga bikanka akagenda nubwo twako twadutunze buraya kubera iki level yiwe yari imaze kuba yatwatugwi tumwe two muri za deuxième division twiburaya baragenda rero bakazitwinyegezamwo bakitwa gusa ko bakini buraya ariko kiki hariya nta kintu Yves moi je pense yuko ibi sangwa Patrick yagize ni bimwe byo kuvuga ngo kubera twarayibonye mu myaka iheze ibihugu nka za Madagascar ubwego igeze ko ni gwiza uti kubera iki iyi yararavye iravuga ati twe turafise ababinationaux bacu benshi ariko niba bakinyi Yves usanga bakina he bakina muri deuxième division mu Faransa urakoze cyane bari muri za Sedan bari muri Zande rero barabira baravuga ati twebwe projet sportif dufise championnat wacu ntikomeye abakinyi bacu ntibakomeye ahubwo turafise ababinationaux biwacu bagiye bamwe bavukirayo abandi baragenda baciye muri zanzira bangoro kante bacamwo canke bande bagiyemwo barabarondera barabazana muri ko mumbwira yuko nka Jordi Lyongola yabaye MVP muri ya equipe yiyo umwaka wese muri equipe la Rouvier sivyo atoza muri Yanga ngo confirm muri Yanga Africans imbona ntibishoboka Lyongola niyo kina muri Yanga ndakurahiye Lyongola niyo kina muri Yanga ariko namwe none beza ko batamubona niba baramubona mugabo nibisigo ugira nibo muhembe byahembwa muri Louvier ariko nibisiguye yuko kumubona cyangwa umukinyi mwiza wose novuga boca bamuzana Alonso ikintu no kubwira ariko je ndemeza yuko Lyongola atakrebe nimwe atokinira ko ngaha muri Afrika sinzi ugwego agezeko kubyo twamubonye mu mwaka noneho yari ko gwanira gashimwe kumukinyi w'umurundi yabaye mwiza ntiyagatwara mu Burundi yagatwawe na Nyange none bashaka kagwanire he si ku mugabane wa Afrika none mu Burundi yakagwaniye ku mugabane wa Afrika kubaza ikintu kimwe ikintu kibaho hari ibintu none umunsi uzobibona nta kibazo sivyo twarabonye abakinyi bakinyi buraya turavuga dufate par exemple sivyo turafise Bonfils kari muri mwiza ntihakiye muri za mbe yagiye muri Lithuania aragenda he kazo cy'Ifaransa ari manifesta neza kabisa turabibona ariko agenda mu yindi miguri byakunda ubagize muri USA march turabivyuye sivyo bindi reka twe tuzikiye dukangwa iminsi yose n'izina no mugumuntu akiyemo ivyo bintu birakwiye kuvaho urumva no musi turavuga ngo dufise ngo Marco Wemans wakina ngaho c'est vrai n'izina ryiza ari mu mugwi kanaka mbega uyo mugwi uri mu kibanzi kiye statistiquement uyo mukinyi akiri inoti ngana gute ariko twebwe tubona ngo Marco Wemans yagarutse yes ivyo bintu nivyo dukwiye kwikura mu mutwe tukavuga tuti umukinyi ahari akina ama competition none nkuna musindabizi ni example ntanze hari gihe bishika tukumva umukinyi bamutumyeko waraba statistiquement ama match afise ugasanga si menshi wowe ukavuga ati none mbe wa mukinyi bo basiga bimeze gute ikindi wavuze kare ngo arabakinyi ngo baza barasubiriza wabivuze ngo nico dufite ikibazo si kindi Alonso abana bakinyi ba football una munsi urashobora kuba muri dira 3 mois uri au top hama après ukaja hasi Sudi Abdal yarasubiye inyuma yaragize n'imvune uravyumva agira imvune asubira inyuma yagize imvune uyu mukinyi Aruna Majaliwa
nterigeze gusubira inyuma nawe mu Rwanda urumva ndavuga performance wiwe rero ivyonye ntivyatera ubwoba umumenyereza kuvuga ati uyu sindamuhamagaza je préfère guhamagaza uyu unye nico rero mvuga nti uno munsi tugendera ku gusa je cyo novuga kuko Yves Kibere yabajije igikenewe mu ntama mu rugamba je ngo ndakora ibintu bibiri kuri ikintu ashaka kubaka swada ashaka kubaka ikintu ca mbere gucreate cohesion kuri abakinyi bava hatandukanye kunywanisha abakinyi kavuga ati wowe uvuye muri Republique Czech wowe uvuye mu Rwanda wowe uvuye mu Faransa ndabakeneye hagati niko navuga nka Aruna Majari wa canke Nyange canke aba bakana kimana bienvenue créer iyo cohesion ku buryo atamuntu avuga ngo jewe nakandukinana c'est vrai ntibakinana ariko ubu umuntu w'umupro uvuga uti menye les déplacements wiwe c'est vrai turagira ama chance kugira izo entraînements zibiri ensemble a créer ico kintu ca cohesion ku buryo tubona yuko dutembereza umupira atari wa wundi uvuga uti nguyutse kumuyi pass birangora parce que urumva ni ibintu babi bihari twarabonye mu myaka yahera hariho cohesion yoroha entre Saido ntibazonkiza na Cedric Amis parce que bakinanye imyaka myinshi muri national umenya placement wiwe umenya ingene wiplace kubera uzi ingene ashobora gucenga ariko gasanga biteye ikibazo hagati ya Saido ntibazonkiza na Jordi Yongora ntibakinyagiye kinini ariko mvuga nti icambera creyo cohesion hagati y'abakinyi bava hatandukanye nico mbura ko icambere ica kabiri rero nshaka kubona kuri uyu sivyo iyo cohesion sasa yamaze kuyicreate aravuga ati abakinyi ndabona yuko mwabaye umwe avuge rero sasa ati jero sasa nta kintu ci black agende avuga ati jewe ikintu nsaba ni mumfashe aba bakinyi jewe mfise baronswe ikintu baba bakeneye ndavuga muri federation muri ministeri apana vya biri twumva ngo hari abandika ibintu nabiriya ngo hari ibintu biba ibintu ivyo bintu biveho kugira ngo twubake umugwi kuko nakubwiye n'iyindi miguru bakabuhoro ikaduga ntaurazi ko muri kani za Angola zigatangaza abantu izi za Cape Verde zigatangaza abantu nitwa tutwaye Swatini yoze ikanganya na Cameroon ico rero gucreate cohesion abakinyi nabo iyo bagize atmosphere nziza iva ku bukuru no kurovuga habuvuga uti ikintu cyose kirahari kumbure les matchs amicaux ziraboneka babakinyi bagashika ata bagashobora kunywana iki ni kintu ciza twosanga novuga ati yambona kazoze yo kuvuga muri 2027 tugendayo dushobora kugendayo tuzogatogera étape par étape kandi twagana muri kan si vya bintu tuduza ibitugu ngo tugiye ngo gukora ibintu bikomeye oya twarayibonye igihe tugenda muri 2019 yari debut tugiyemo ariko biratwerekana ko ta experience dufise ubu naho rero niyubakiye equipe ivyo wavuze ngo umwe turamubona rimwe ngo ntagaruke namukurikirane amwereke yuko no musi par exemple ashaka kuvuga ati okay nimba wewe utari auto undi mukino zana n'uyuwe nico kintu giha uwe ababinasore ko abarondera haro twabonye umwe nimba akina hehe sidahibuka ariko mushasha mbega zo tuzanira iki uno munsi ko tuzi yuko araba abakinyi Etienne yazanye uno munsi ntiyabashizemo ariko nabone kumbura bazoduga umenya yuko ati jewe ntitwara neza hariho uyu mukinyi yagiye muri Kenya kwa Etienne yagije avukana na Jonathan avukana na Noizim yitwa gute iritungiye namba risimwe yitwa yakina muri message ngozi uvuga uti nimba jewe ntitwaye neza uyakitwara neza abantu nkwaye kibanza rero nukuvuga gukre iyo competition muri abakinyi kuvuga David Rishura n'umukinyi mwiza rero vyumvikana akre iyo cohesion kwanza hama asabe avuga ati jewe ico ndabasaba abakinda kene kuya atmosphere nziza hagati yabo ibikenewe ndabironke hama jewe mumbaze ibindi sino niyakora kuri iyo cohesion ibindi ntabironke azokora bigura intege na wene rero nituze ngaha tuvuge ngo Ntamba mu rugamba ngo turabona dukinye match tukabona dutsinzwe ngo 2-0 ngo nta kibazo ngo najuwe ngo Cote d'Ivoire nation ikomeye no ivyo sizo dukeneye no munsi aronse vyiza aduhe vyiza ataduhaye vyiza tugeye amakenga tuvuge tuti wa muntu muduha aronse vyiza no kuvuga dufate nk'ubu nk'iyi match nka match ya Senegal match ali twavuye kimwe kubusa kandi mwarabonye ingene twatsinzwe ni penalty yabaye litige urumva abantu baravuga ati penalty ni yari yo biki twafashe Senegal yatudomenya ariko on a si bloqué ntibatsinde ariko ibi bigene twavuze ati twakiye umupira twawuje Senegal une grande nation footballistique itadutsinze nibi tubigize kuri Cote d'Ivoire tuzobora ko akayivorisha ko karaza
ariko tugize twanga gutsinda 3-0 ngo ni Cote d'Ivoire ivyo no kuri Jazz dosa kubishigikira kuko naho tuba turaja ni vya bitwa tugiye gutsinda Cote d'Ivoire tutayitsinze tuva tubaye ku bundi hama abone caki ariko arapanga yo gishoboka sinda n'icyo gupanga ikintu dutsindwa 3 eje tugera kuri Gabo iso dutsinda 2-0 wahama twizere vya 2027 kiki umupira Alonzo umupira urafise ibintu bitandukanye resultat ziva mu mupira zivamwo ibintu bitandukanye muri ivyo harabamwo iyo chance nyene ibintu hakabamwo ikintu kimwe kigendera kukazana iyo resultat ariko resultat za mbere aho tuba tuziteze ni kubushobozi bwa equipe no kubushobozi bw'iyindi donc uko equipe ifise ubushobozi ari ukuntu abantu baraba bati iyi equipe ifise ubushobozi ubu n'ubu imbere yiyi cyukuri kiki turetse amaranga mutima tukavuga dukuremwe ibitangaza bishobora kuba twe turafise ingufu zo kunganya 0-0 kugira ngo uvuge ngo aho jewe ngo intamba ngo jewe ngo nico kintu ndabatumye nkuko wari ko rabivuga Alonso tuvugisha bo biravana nakubwiye nagusiguriye neza ubushobozi bwo ntabwo dufise urakoze cyane ariko bivanye numumenyereza bivanye no vuga na objectif z'umumenyereza hari uburyo yoteguramwe izo reziti kandi bitabaye ibitanga yego bo naho nyene twovuga yuko arakazi kadasanzwe umumenyereza twovyihweza kuko nta kuntu twokubitwa poto 200 tugaca tunganya ubusa ku bundi tutigeze tushika no mwigori wabo tuvuge ngo ni nguvu ziwacu oya yo bari umumenyereza uretse na chance yo bari chance kuri twebwe yo bari chance kuri twebwe ariko kandi yo bari n'indinganizo z'umumenyereza Alonzo ahubwo azanye iciyumviro ntari nagize hari ivyo waruvuze uti birashoboka muga hari cabanje gukuba bien sûr mu gihe umumenyereza yo kwicara hasi akaraba akavuga ati bega kuri Cote d'Ivoire ni icyaye ikintu twebwe ku bushobozi bwacu dushoboye gukora twotegura hama tukizera yuko bikunda harimwo resultat dushobora voilà score yo kunganya iyo score yo kunganya irashoboka kuri aya ma grande equipe ariko kina na aya ma equipe novuga abatari ku rwego rwabo iyo bateguye ibintu nk'ivyo birakunda nejo bundi twarabonye kuri match ya Eswatini na Cameroon urakoze cyane kuri aya ma grande les grandes équipes wariko ravuga kuri aya ma equipe yacu mato nayo Alonzo iyo dukina n'ibi bi equipe binini kenshi dutanda kuvuga ngo reka tuzibiri urazi birakunda kubo equipe ntono ku rugero rwa kuri gap iri hagati ya twebwe na Cote d'Ivoire benshi bakunda kubona bati ico dufashe cyambere no gukina tuzibiri kubera uzi yuko mutari buje ngo muhangane na Cote d'Ivoire kuvyobera mu kibuga biri mu byo mubona bikenewe kuri uno munsi ariko nani bagiye muri bibi navuga nshire ku ica gatatu cyo gukosora kwa Sangwa tumaze kubona kenshi navuze ica mbere gukira cohesion ica kabiri ndavuga nti gukura muri atmosphere cyo gukosora ku ntamba kuko kuri Sangwa we nta kenshi narakinishe gukira iyo atmosphere nziza bivuye ku burongozi ica gatatu tumaze kubona yuko tugwaye imyaka n'imyaka ico mvuga yuko twebwe intamba mu rugamba muri match première mita iradukundira akosora ikintu ca deuxième mita deuxième mita à chaque fois tugize ayo mahigwe tukagera turi kime kubusa deuxième mita ya mitugora kuva Etienne gitangura bamutombora bose vyaratugora abantu bakibaza bati kubera iki première mita tuyikina neza twese tugashima deuxième mita ibintu gahinduka mvuga nti numukoca je sindi umukoca avuga ati ico kintu nze ndagihindure kugira ngo tugumane ya ritme nyene binashobotse tuyiduze kugira ngo tuduze ya niveau yiwacu kuko twarayibonye yuko match zose shaka uzivuge izo Etienne agize twarabonye kuri Cameroon twarabonye kuri Gambia match yaheze duyitsinze imitima iri hejuru tugira dutsindwa twita kuri 2 twarabonye kuri inde kuri Gabo urumva turayibona kuri zande ama equipe twage turakina deuxième mita twaba turi diminuwe cyane gose rero ico nico nsaba yuko Sangwa nimbara gikurikiranye ko yari deuxième coach kiyagiye yarabibonye avuga ati ico kintu tugikosore byihuti ico kirumvikana tugaruke kuri kimwe
kishobora kutugira hari igihe kuko uburyo bwo gukina ni bubiri hari ubwo buryo uvuga uti ndaza gukina nirekuye baposede bafise umupira natwe duposede wurushunda mutsindi hari no uvuga ati jewe ingufu nifitiye reka genda barindira rino hanyuma mfashe umupira pete kwizere mu matransition rapide ni cyahe kintu cyo dufasha kugira resultat nziza muri ivyo bo cyambere na mbere uburyo bwiza bwo gukina dukeneye donc cyambere na mbere nushobora kuza muri match yari yose pe important of the equipe wa muri ko murahangana nawo umupira gusumba ashobora kuza mu uje gutangura no vuge utangura kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma ngo uje kuzibira aho uhihendeye cyane kuko ubuhaye umwanya umu adversaire ahubwo uza kuzibira ufise icyo zibirirako urumva ama equipe manini mwene yanyu iyo uvuze ngo ugomba urondere resultat nziza kuri bo vyiza nuko ubanza gukina umupira wawe ubanza gukina umupira uri simple ukabanza kwipima kwanza ukaraba nabo ukungene bateguye match nimba koko bagusumba cyane nimba batagusumba ka cyane kuko tushobora kuvuga ngo ino Cote d'Ivoire ngo ni Cote d'Ivoire ikomeye cyane gose iki ngo tuze kuzibira par contre tugasanga nayo nyene ni nakigenda nayo nyene uno musi iri mu bihe bitameze neza ugasanga ni gikanganyoni ugasanga ni donc yaje yishimikiza iryo zina ryonyene kumbe iyo waza gukina umupira wawe nkuko bisanzwe wari gukina nayo kandi nayo yari kugira ibibazo urumva rero ikintu gihari banzo kine je yawe ivyo wateguye uko sinibaza yuko ivyo tegura ubitegura ko gukina nino migwi minini utangura uzibira gushika uheze ahubwo vyiza nuko ukina umupira wawe ukagerageza kurondera nico gitsindo wanashima kibonetse imbere yuko tomora Alonso jembo na yuko yoza gukina ibintu biri positive kwanza akaza gukina umupira donc turafise identité yacu dusanzwe dukina intamba mu rugamba turatembereza umupira dukina umupira tuyihangare hama turonse novuga ko kajyo ko kwitsinda imbere yabo tuze rero tuziganye iyo ntsinzi bibaye ngombwa naho onye twonazibira tugasanga turaronse nire turazi difference ya niveau iri hagati ya Cote d'Ivoire no Burundi kibazo ni cyakindi kubgawe twobanza tukazibira hanyuma tukaziga mu espace basize mu kuduga cyane arizo contre attaque canke iri ya transition rapide canke twovuga tuti turi ntamba turiyemera reka tugwane kuva muri possession hanyuma nibitsindo byacu bive muri possession kuri ico kintu biva n'imikenyero mu menyereza yateguye vuga ikibereye ico ubona wewe sangwa Patrick mu gutangwa ico mbona jewe nshaka sangwa Patrick mu gutangwa kuri iyi match ikomeye dusumana kabisa mbona yuko jewe yotangura yataka cyane kuko kuzibira c'est pas une solution kuri nation ya Cote d'Ivoire ni nation ikomeye se abataka bakomeye rero vuga uti jewe nabitanga ndabivuga ariko yubaka umugwi afitiye muri kazoza kuzogira ni yatake arabe ico dushoboye twebwe sinakaza kavuga ati ngo jewe ni Cote d'Ivoire nje ukinisha aba sentinelle babiri azoba muri studio kuzibira ariko mvuge ni ataka Cote d'Ivoire ndayibone yuko ona une equipe itembereza umupira kataka ariko nitwabona yuko ivyo bintu bidashobotse amenye abihinduramo kugira ngo pune panke kuko dushobora kugira ico kintu cyo kwataka gose hama tukabona yuko hari amafaye inyuma cyane arashobora guhindura umukenyero kavuga ati nabonye yuko inyuma tameze neza kuko nkuna munsi twabonye ko Nyange ari muri defense kurya ashobora kuvuga ati twebwe nturi sur terrain ashobora kubona ingene defense yindi abandi bahari bigenza kavuga ati gute ntoshobora gushira Nyange muri miriye jere cyo nshaka jewe nshaka twatake parce que ico kintu twarakibonye carashobotse mu bari bahare ko nubu bahari barashobona nibo bahari niyongora bakana kimara bienvenue twatake turabe yuko dushobora kuronka ibitsinda inyuma tuhagirire confiance apana vyane gupapa ngo tugera twugara inyuma ariko ntitwabona dusugerejwe aramenye ingene ahindura systeme yiwe ariko ndashaka twatake bo jewe ndiko ndaraba niveau yacu iyi ntamba uko tungana
na Cote d'Ivoire uko bari na pression bashobora kudushirako no kwiyepoza kwabo niyo twogenda dukeneye gukina ivyo Alonso yavuze naho twoba tubishaka tukabigeregeza simvuze ivyo nshaka ko tuza kugira je ngomba yuko tunabishoboye twoba dominant umva burya ku je ya possession nico kintu ca mbere umuntu nico kintu ca mbere ciza kuko ubugomba nyene ko mu adversaire adakora ku mupira kenshi kuko gukora ku mupira kenshi nivyo bivamwe no kugirane no gushobora gutsinda canke gutsindwa muga jembo na yuko igihava kiba gishoboka arico cyo kuzibira cuko dukina twirinda kwakira ibitsindo birashoboka je nico niyo shusho ndiko ndabona yacu imbere ya Cote d'Ivoire ko dutegezwa kuba turi defensive nivyo niteze sivyo ngomba nivyo niteze kubona umumenyereza mushasha wese agira ico yubakiyeko gusa sangwa narabonye no mumenyereza nawe akunda possession ico yubakiyeko akavuga ati jewe uno munsi ntiwoja gutuma dufate nka Jose Mourinho umwitega ko kuhataka twabonye exception kuri Cholo uno munsi yataka ariko kaka no kuzibira haguma muri we umukoca wese yamana identity yiwe rero uno munsi twarabonye identity ya Etienne Iragije niyihe niyo gutemereza umupira mbe identity yasangwa niyihe eske niyo gukora vyose ari umuntu ashobora kwataka kongera kazibira memta niyo gukora vyose ari umuntu tuzi uvuze Pep Guardiola canke tuzi ku bandi pressing ivyo vyose tumenye rero identity yiwe ahitwere kuno muntu bon nagomba rero mumfashe kikintu tugerageze gupanga ku bwacu liste ishoboka dufise abanyegori batatu dufise Jonathan Ahimana Onesime Rukundo hamwe na Mateo Nkurunziza preference yanyu ni yahe ni Jonathan jewe ku bwanje no prefera yuko yoshiramwo Mateo Nkurunziza ariko Mateo umenye ko amabara yakoze ryari pe importa amabara kuko nashobora kumira kabuye kabagabo atamiza atakoza ayo mabara ni experience ni shwa yanje aratanga ikizere yuko yuko yoguma mu igori mu myaka myinshi cyane gose ni Kiki Mpangira defense yabarimwo Frederic Christophe Ndwarugira Omar Musa Klaus Niyukuri Keveicho yitungiye Marcos Waimens na Ndayishimiye Yusufu Mpangira bane binyuma ngaho rero bane no panga defense centrale shiramo Fere Felix abiyumva na Yusufu Nyangi uko amazina ari mu defense centrale muri Nice ku ruhande rw'ubamfu Marco Wemans ku iburyo Klaus Alonso dufise ngiyangura bafise nawe mporera bane bo bane hano Fere ni ntayegayezwa umutima wa defense akacakina na Yusufu Nyange hama ku ruhande rw'ubamfu Marco Wemans hama ku ruhande rw'iburyo vyukuri jewe noca mpengeka Modera Bar amukura muri mubaho hagati nkamuzana ku ruhande rw'iburyo Moderi oya panga muraba iyo nisho imumenyereza panga muraba twe dupangira ko baduhaye liste uko babapanze mu mapost we panga muraba wavuze Nsabiyumva hanyuma Nyange Marco Weymans oya defense centrale banzo yuzuze ni Fere na Nyange Marcos Waimens kabiri uzuza kuri kabiri kuri kabiri hano je nta mukinyi ndiko ndabona equipe wowe bayigwaye wocu ikinisha igice wewe tora muri aba bane uvuga uti jewe uyu uniwe mbona shoboka je kuri kabiri nawe mbona kiki tugenda muri mediane hari bande hariyo Akbar Muderi Musagari Trésor Mosi Bizoza Parfait Shassir Nahimana Abedi Bigirimana Eli Mukono hamwe na Jordi Liyongola bashize muri aba bane ndabona yuko ushizeho Trésor Mosi na nimero zingahe ugenda uvuga n'amaposte hama kuri 8 no hashira Musangari urumva kuri nimero 10 nimero 10 rero niyo ishobora kungwana ufuati washira Shassir
canke Liyongora ndamubona kenshi ari meze neza ku ruhande sinzi n'impamvu bamuzanye muri Sinzi mediane bamuzanye muri mediane. kenshi bagira mediane nk'aba iyo uzokina nka iyo mbona ahubwo 4-4-2 bagize nabi ariko uyu mukinnyi nawe ku ruhande arakomeye ndavuga ko ari igihe Etienne amukinisha nimero 10 canke phone F uyu gira umugisha mbona yuko reka ndahashire Shasiri kuko ni wamenye ni wamenyereye muri aba mu ba 10 dufise ngaho Alonzo nyimbo bibona ahubwo ndahashira Abed nyimbo bibona udufashe nyimbo utabibona nko wavuze kare Trésor Musangari Abed bigira imana ku 10 Mosi Trésor kuri gatandatu box to box hamu witwa Eli Mukono Erdinho ku 8 murabihuje jewe nahiye wewe wavuze kuri witi wavuze Musagari okay trio d'attaque bienvenue Kanakimana Jean-Claude Girumugisha Bertrand Ishimwe Mvuka Mohamed Amisi Bonfils Caleb Sudi Abdallah hamwe na Pacifique Niyongabiri ku ruhande rw'ubamfu Girumugisha Jean-Claude ku ruhande rw'iburyo Kanakimana Bienvenue ku busatirizi Bonfils Caleb Kanakimana Bienvenue kuri ndwi iyi yoyo numva ari liste tumenyereye uriya Bonfils ni nako bamaze igihe bakina Girumugisha hariya Alonzo nawe hari ico hindura reka rero dutange umurongo ku bantu nkabakeya nabo nyene nk'ino minota reka tubaha ijambo nabo nyene nk'ino minota 10 ningahe isigaye dutange umurongo imbere ko tuja muri Afrika no ni buraya kobera ni special intamba abantu nabo nyene bagire ijambo ku ntamba zabo kanya ka telefone kazoba kakije ariko turabe no kuri YouTube naho no kuri Buja TV kuri ya nimero ya Buja TV turabe ico bavuga ku ntamba gatoya Yves genda afise ikibazo igituma wanashima ndiko ndagira n'amadidane novuga kuri kabiri twebwe turafise ikibazo ku ba fullback urabona twigeze kubona umukinyi yitwa Digidigi nivyo n'umuroko ariko yaraje atanga ikizere mu ntamba mu rugamba sivyo kuri izi match zaheze hari bya bindi navuga rero no musi turabona umukinyi hama bugaca kabiri tukabura irengero giye mu ntamba mu rugamba kandi yatanga ikizere kandi n'imyaka yiwe yamupermeta kuba yinje mu ntamba mu rugamba kuzobandanyiriza ko tukaguma tumubona uriya mukinyi nk'ubu uwo nawe tukibona witwa Digidi urumva bo peut-être novuga club avamo canke iganwa kinamwo ni victime kuriwe ariko vy'ukuri turavye umupira novuga yatweretse hama twaba dufise ico kibazo tukazi neza yuko muri kazoza ashobora kutubera kabiri myiza mu namba mu rugamba kubera iki tomumenyereza novuga nibwo utomuha uwo mwanya wo gukina mugabo akamenyera ico cuka novuga c'intamba mu rugamba aba bose ba Aronse aba bose ba Musore Prince bande ikinabo kuri ico kintu no musi ko turagira ikibazo cyo gupanga kabiri ngaha uzi ikinabo kuri ico kintu sinzi mu mbabare ni Costa yiwanje Costa yiwanje kiri grave twabonye bagira staff Steve bagira staff bavuga bati coach principal ni Sangwa Patrick rero mwaje wiwe kubera Sangwa Patrick asanzwe yibera mu Birigi aba nk'uyu ni mushashi hama aravuga ati jewe riga ko mwana kubwira jeje nibaza niyo jewe mu Burundi leta rasishobora kugira umwanya wo kuzira ndagize umwajwe nde Jimmy Ndayizeye sivyo ashobora kudetecta leta na abakinyi ko bigenza neza hamazo bampresente sivyo ariko jewe ico nibaza mamba bari rero kuri sindi ko ndakonfirm jewe ni jewe kikidakivuze nibaza yuko muri plan za Sangwa Patrick ata Primus League rafisemo yashizemwo moi je pense que yashizemwo Keve ico yitungi juste ngira ngo kubera avuga ati le travail yagize mon adjoint sinda yisuzugura nshira mukinyi umwe parce que no munsi uvuze uti uyu Keve ico yitungi yashizemwo ba uno munsi twatumenyere mu defense centre yazanye bande ntihari yazanye uyu yitwa gute wabo muremure kapiteni wa Aigle Noir yitwa gute nabibagiye yitwa Keita bukuruke urumva hariho n'abandi ba defenseur bahari none muri mamu n'abakinyi beza bahari ariko moi je pense que Sangwa yaravuze ati jewe plan ziwanje nta Primus League mbonamo ariko pour ne pas montrer mon joueur yuko nasuzuguye ivyo wiwe laisse moi nshiremwo basi umukinyi umwe kandi avuye muri equipe yiwiwe parce que no munsi je ne pense pas yuko Keve cyo tungasha gukina
izi nkino zibiri zose zone tuzovyubakira ko Urumva? ibintu by'amasanti nico jewe nibagije nukuri Yo, bamba Bon, bari jewe ikibazo aho mbona kiri ikibazo kiri kubera uyu mumenyereza burya namye niyumvira ngo abo mu Rwanda nasanze ahubwo yakuyiburaye muri vya vyicaro bidafaditse ari bo benshi ni benshi muri plan ziwiwe nta Primus League yari impamvu si plan impamvu yico rero ni kubera ari wa mumenyereza atibera mu Burundi ivyo ngaho mu Burundi ntumubaza na kimwe nta vyazerega yarahaye ubimukora ariko none kiki hinge nakubwize kuri burya wowe uri coach principal ya Alonso turazi ko mu Burundi deja hari solution nk'iyi zo kwakura abakinyi wowe uri coach principal wowe uri kukurikirana n'abahuri wo kwizera ko ivyo utakurikira umva noneho ni ibinyene hagwira ivyo wakurikira ni nayo shusho turiko turabona ivyo bivuze ndavyo ucubona ko arico cakoze sinzi kuvyumva Alonso ucubona ko hakoze ivyo wewe yakurikiranye ariko nibyo mwebwe mubona yuko yategezwa kuba yisunze ni kubera ari byo muri Primus League asanzwe ataza adakurikirana sangwa Patrick no munyaburaya numumenyereza yaje gutora equipe nationale ave mu Bubirigi ariko ni nyuma yo kuva hariya ntiyaje ngo agume mu gihugu aza ashaka faruko Intamba mu Rugamba zifise match ico nico nikibazo none wumva uwo mukinyo muri Primus League itoroshe ko atazokwa urumva kiki ni vya bindi vyuko tuzokwama twubatse hama tuvuga ati iyi chantier reka tubomore uyu nyaje mushasha aza bishasha none ntaho tuzoshika muri myaka yahera igihe muri National Mannschaft mu Budage bagize lo coach Jürgen Klinsmann mu legende wabo uyo nawe yari yibera he muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyo hageze yuko abagaza abakinyi aje akaba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abadage urabwo ati byo ntibibaho twasubiye inyuma kubera uyu muntu nakurikirana champion y'iwacu ntazabona abakinyi ntazagira iki muyimo abayihindura ibi navyo ushobora kuvuga ngo umukoci aba iburaya yego iburaya arabaravye abo ngaha nabo jewe nakoze ivyiwanje ndi coach principal mba mu Bubirigi nabwiye Yves wowe mu Burundi ego rero ndabira iyi Primus League ariko no muswa bivuze tugitangura ngaha wobwira ngo Jimmy ndayizeye ari coach principal muri Aigle Noir ukamutuma bakiyo mu Burundi bigenze gute afise match akina kuri Nkuruza Peace Park Stadium eske match ya ikomeye ya Bumamuru na Vitara kwa ira ariko arabakiye ariko yakira biragoye cyane kumumenyereza nk'uyu eske Olympic Style ko kina na Ngozi City ariko ira urumva Alonso niyo azanye na karore keza umuntu nka ntuzenya nkuriya wo digidigi ijya ni elema yari yigezaho ukurikirana kuko umukinyi wo muri avuye muri championnat twaziga tutari duherutse gukuramwe umuntu numwe ngo azi akaza akagukubitiya match nkiriye sha uwose wakumukura muri liste yoba ari avuye muri hahandi tuvuga tuti kiretse yagize ingune gigiye kinini ya cyane kamusubiza inyuma ariko ari regire muri equipe yiwe yama yaki rindira turabe yosubira inyuma ku ruhe gwego kuburyo yoca nabura no muri equipe nationale reka turabe integuro yiwiwe kuko washaka identité yiwiwe apana kudugira kubindi petete gavyi uyu mumenyereza wewe ni namushasha biragoye cyane ibindi bidusubiza inyuma biragoye kumenya ivyo agira biragoye kumenya identité canke gushoka kumenya ivyo azokina nibaza ko ari umwanya mwiza iyi continuité nayo reka turindire turaza kuraba iyo liste turavuze nabonye ku bice byinshi mwayihurije ko Alonso we ni kubera yaze yabonye ko digidigi yamaze kukonfirma kuri uriya mwanya niyo mpamvu wabonye na defense yayisize igaragara ku mwanya wa kabiri wa mugoye ya mugoye uwo wanashima no kuri abamenyereza kuri kabiri bahazana uriya nariko ndavuga uwitwa Mudera Kibar niwe twabona kenshi hama kumbure novuga kuri gatatu hakaza uriya musore Prince urumva turafise ikibazo kuba fullback ndabona twagize ikibazo rero ca telefone kumbure David aze akidufashe mugabo tubanze turabe ibiri kuri YouTube havuga maki YouTube Buja TV mwandika ama message YouTube Buja TV abari yo twifashishe ndabona wavuze ngo but even ndamukiriza Alonso na Makwinto hama Alonso ndamushigikiye no kuri digidigi yarashoboye yaratweretse kafise impano twebwe ikibazo dufise nta 11 bama batangura dufise tumeze nka zavi
nuko yamwanditse mu Kirundi muri Barcelona ndi Olivier Kumusaga kujyambere. Hanyuma indi message ati gute batama twemera ni Thierry Mukajaga hama intamba zirabikora neza cyane. Sawa nivyo kwihweza. Alonso arabeshe sangwa yaramenyeje ivyo twabibonye ivyo twabirenganye. Uwundi nawe yavuze ngo iki yindi oya ni selection yiwe ya kabiri ntabwo ari iya mbere iya Malawi niwe yayikoze ndi mu Ngagara Leonard urakoze cyane. Aba bose baze rero batwandikire turaba ubutumwa nabwo bwo kuri YouTube duhereye inyuma niba bari bushasha mutubwire aho tuyirabira. Hari amakuru mufise hari umuntu yigeze kutwandikira hariyo chaîne yitwa CNI ibarizwa he kuri Canal Plus iyo kuri Canal rero reka ngene ndabagira kubera Canal itari mu zidifiza izi match idafise right no kuvuga right image y'izi match droite iyari yo yose iri place kuri Canal ihirahiye ngo irerekana iyi match dufate nka televiziyo y'igihugu ca Cote d'Ivoire ishobora kuba iri kuri Canal igize ngo irerekana hariya birapasa localement kukuno muga kuri Canal bacetegezwe kuca babandinga iyo image niyo handi wari ubona binjiye mu kibuga ubwo nyene ukazubona biracitse urumva Canal ntibaba barishe mu bisanzwe na Madura TV gusa biragoye kumbura rero bavuze yuko bishobora guca kuri Canal Plus ariko haravuze amashene ngo amajana 147 sinibuka neza kuko Canal igura eliminatoire za CAN pas za mondial. Ufate iki cabaye za mondial kenshi nizigira iyi kunda kwerekana ahubwo ku rubuga rwa FIFA aho rero utawifashisha telefone wifashisha telefone abo bavyumve rero ni match zigoye gutora tu cyane kandi zinabira n'ahantu hanagoye muri Maroc hari yabujyansa ntivyoroshe nuko rero ndabona n'agatelefone kamaze gutunga kitarakoze keti bwa bundi ni no muhinga ati Shassir uwe ari umugabo yitwa Regison ntiyemera Shassir naboge turamuvuza aratwenza rubu we nani nibagiye Abedi Shassir usanga muri Pamba Jiji ko nayo ntiri muri ngo Yves Nyange azagokina hagati na coach yabivuze mu kiganiro yahaye kimwe mu binyamakuru byo ngaha iwacu Alejo Sinzo bite batama muraho gusa hatari mwipoto Marc Artiri wapi gusa amahirwe turacaya fise pendi ya Lejo Ngenga mutubwira abatangura umumenyereza yahise rero jewe buriya jemba ngomba ikintu kimwe iyo umuntu avuga umukinyi wamujyamyeko mpa match de reference yiwe imwe yande umukinyi wari wese nkibi umuntu aba akora kavuga ngo mwipoto ngo hatari ya Marc Artiri nkweyo n'umufana utawumva n'umufana kuko Marc Artiri nta match tuzi nimwe iyo Ntamba uvuga uti ni match de reference imwe uvuga ngo bana ngo yaradusigaranye mu maboko winye yakoze ivyo yaraheze n'umukinyi yabaye umunyegori mwiza nk'abandi nyebiraho Alejo Sinze ati bite uyu numwe yavuga oya bite batamuraho gusa nawe ni wa wundi yavuga ivya Marc Artiri mpawe n'Imana Juma bite superhafu Alonso na Kiki hama jewe ico mbona Nyange yarakwiye gukina hagati akayobora mediane hama Fere akayobora defense niho bimarsha ahubwo nyene twimagine Alonso twimagine Nyange atari muri defense iyindi defense ishoboka iyindi Musa Omar harimo mu defense gusa twavuze Nyange je navuze Nyange kubera iki Nyange depuis le début du championnat yo muri Ligue 1 ari mu defense centrale c'est vrai uyu ni umupolival ariko twebwe ku ruhande rwacu byo tubera byiza ni umupolival byo tubera byiza azanye stability hagati mu ahubwo je kwama bamuzana muri defense baba yerekanye nabo nyene ko defense yacu ifise akanenge harimwe akantu katameze neza reka twakire rero nabantu hano
Halo. Ego. Ego ni sawa. Ego duza kajwi. Aha. Ego. Jambo cyane eri. Icyo noterera. Kugira ngo Burundi butsinde Cote d'Ivoire. Bwije tekinike bwo gutera cy'amashuti bari kure. Amashuti bari kure. Nawe bijyama bashaka gutsinda begereye ikori byo kundi. Nivyo kure. Ariko ni bakoresha system ndi batsinda cyo kundi. Guterera kure. Yego. Eba. Kandika. Urakoze. Terera kure mwa Ntamba mwe. Iki ni cyumviro cyambe cyo mukunzi w'Intamba. Halo. Halo. Yagiye. Halo. Halo murambeze neza. Cyane. Hama mwakuwe na Jude Beringama bakwe yirenga nyine imbere ya EPC kurukuta. Kurukuta. Hama. Akuru nkaya sikirise neza nkuko mama mwabikoze turabakunda cyane. Ariko. Ego. Twe twagomba kuvuga ku kintu cya Cote d'Ivoire n'u Burundi. Genda bona amahirwe tiyase kuko ari ukungeneswe Burundi buriko burakina zema baragerageza kwitanga umwe wese agatanga ibi murimo byose. Kuko nabonye n'igihe twakina na Senegal twaragerageje gutanga ibi turimo byose kandi twarageregeje kina naho haci havamo kijya gitsindo cya penalty. Ego. Rero gisigura ko n'ubu kuri Cote d'Ivoire n'ubundi twitwaye nk'ubuheruka usanga turazikoze usanga turanganije cyangwa turatsinze ni kubera umupira uradunda. Kubgawe birashoboka icize uragifise resita nziza cyangwa gutsinda Cote d'Ivoire birashoboka. Ndaremejeje zina murundi wese ari kubwiwanje no kubw'umurundi wese. Birashoboka ko dushobora gutsinda Cote d'Ivoire kuko twese tuzakuba twagiye turi 12. Onze kuri 11. Urakoze cyane. Gisigure yuko bitagura hari gihe bitagushoboka cyangwa usange turanganije ariko cyose ndiko ndabona Cote d'Ivoire dutsinda ibitego byinshi. Turabakunda ngaha kuri skate rasi yuko no igihe mwata gukina twari ko turanabafana cyane. Urakoze cyane gose. Regis Songa ngo imachi ya Artire nibuka. Ndamwibukira ko niyo dutsindishije kuri Prince Lu. Ni match nyabaki yivuge peut-être abantu bo vyibuka bakumva yuko murenganije cyangwa utamurenganije. Floribert ndikumana ati bite hama uno munsi Nyange bo mugumiza muri defense niho ashobora ikindi naco muraberewe mwawambariye umugwi wacu w'u Burundi vyerekana ko dutsinda. Nivyo twifuza. Twebwe nyene. Twebwe nyene n'ubundi nakosa Boss John ahari ibintu bimeze Boss John ukuyatugize ni nako yagize n'umuryango wiwe wose. Nawe nibaza ko ariko ahagaze. Ico coco rero nta kibazo kiba gifise kandi ntiwibaze ngo nahandi vyavuye. Aha nta wundi muntu abafise mayo nkizi. Nundi muntu wese agomba kumenya ko twambaye no munsi aze aturabe kuri YouTube. Aza turabe jewe kiki undavye jewe ucubona ndakwibutsa umukenye nyabake w'Intamba miliyongora. Alonzo nawe Alonzo Alonzo ndamugire musangari Feri gosha none ko wibwira ikigatanye ntaye kwafe ni amayo ni jezi nce nambara gutya ndi Feri yibereye. Kiki umuravye umubonamwe umukinyi wawe akwibutsa umukinyi nyabaki kiki Sangwa Patrick nako musanga hari Jembo ndamubonamwe aka Bonfils karibu yari ni musanga hari kuko urabona nyene ko arahagaze nka musanga. Iyi mayo rero nambaye rouge Alonzo na Kiki bambaye mayo yera y'Intamba mugari rimwe nari amabara. Iyo wibaza ishaka gukinishwa ni iyi kuko iyi niyo principal.
iyi niyo twakiriramwo twe turi muhira turi muhira iyi nambaye wibaza nagiye kuri manete kubera ubusabuze iyi niyo yo hanze iyi ni ya exterieur twasohotse ariko ikintu kimwe izi zose yabigwanje yabizo mwambaye zose namwebwe mushatse muza kora match mwambaye nka twebwe mushatse muce kwa boss John je dis bien muce kwa boss John mutore iyi match David ya turavya avuga ati ebana ndemeye kabisa ndemeye kabisa abari kuri kuja TV murabibona abari kuri YouTube ibintu bimeze neza kabisa biba bimeze neza cyane reka twakira uwundi muntu allo ego ni sawa ego yedi mukanyosha abana ikinotera kunanda mu rugamba icambe nande ni jambo mu kushiza kubwira abakizi ego bamini ya Mario yabivuze ngo yuko mawutsinda match bisaba yuko atabwumva nyine ufite ikizo zo kuyitsinda rero niya ntangana cyane neza ku bakinyi bagakuramo ubwo bakaburanye kaye timu isanzwe ngo twakiye na Taifa yo mu Tanzania ego amana tutashaka yacikana sawa sawa witwa hiti mu rukaramu ati hama uburundi ni 2-1 match yarangiye kuko twanesheje uyu mugabo rero no kuri kw'Imana mwabantu mwandika ama message urabona hari ikintu usanga wagira usome kandi atari ikintu ciza mu bantu mwandika ama message nga hiti hari ibintu vraiment bitabereye bitajanye na sport uzanye muri sport tudashobora kabisa kwihanganira nyimbukeneye yuko tugushya muri liste y'abantu tudasomera ubutumwa si vyiza kuko ari giye kiki usoma ivyo unyarutsa ugasanga usomye ikintu vy'ukuri kitari ciza na bukebuke hiti sindabikunze ibintu wanditse sindabikunze na bukebuke Kiki Ive Alonso turabumva cyane gusa nta ntamba kabisa hamaraba muce muri basket niho ubu twizeye bukebuke ariko bonne chance ku ntamba mbe kwata mukunzi wa basket yigera ahamagara ico kintu muhora mukibona ahamagara ntabo tubuza guhamagara umurongo nuwa bose ego batama ndifisto mukanyosha mubivuze neza iyaza kuba ari umukoca asanzwe aba ngaha iwacu ndazi ntihareburamwo abakinyi bashika kuri 3 bari kubamwo aho rero uyu munsi turiye bike ni biri kuduka ari abantu kabisa ubwo rero bwari ubutumwa butandukanye kiki reka tugende mu bindi nibaze ko tuza kugaruka turaza kugaruka hanyuma reka tugende mu zindi resulta bari bavuze basket jo hari match ikomeye nziza iryoshe ni imwe mu zizohuza mu match atwiteze hariyo match ya Lezipo n'urunani eji saha 9 nabonye izi journée zibiri hariyo match ya Remesha na Dinamo Remesha na Dinamo nivyo niba ndihenze raba neza match zikomeye match nziza ziryoshe zikomeye kabisa ku munsi le 23 ni gari le 23 ni samedi dimanche ni dimanche uno munsi le 20 dimanche reka dohere kuzejo ejo hazoba Newcastle na Jimkana igihe cisa New Star na Jimkana igihe cisa igenda Tigers na Dinamo igihe cisaha zitanu Lezipo n'urunani igihe cisaha 9 aho ni ku munsi w'ejo ku munsi wa Mungu muzingana Dinamo 9h hanyuma Jimkana n'urunani 11h hanyuma Lezipo na Tigers ni match nziza match nziza cyane abona Tigers ni ifise bibaruwa gusa class mariri kabimeze uko Lezipo barayoboye Dinamo bagakurikira urunani nabo bakaza mu mwanya wa 3 Remesha mwanya wa 4 Muzinga mwanya wa 5 Tigers mwanya wa 6 New Star mwanya w'indwi Jimkana mwanya w'8 Lion kabundi turakaze tuhagaze neza turi ku mwanya w'9 inyuma yacu Kerne iriyo murarusha Young Eagles
hamwe na Aigle Noire ya nyuma no kuvuga muri equipe zo hagati mu gihugu turaziyoboye ndakubwiye Miami ko ari ibindi bintu wowe ukavyanga no yaraba byageze no muri basket uce no mu bigeme uce no mu bigeme hariya nabonye ari mu match aryoshe kuri Entente nuko ntariko ndabibona hafi kumbure wewe ni waba dufashe afisa radishizemo hariya zo ku munsi wa gatandatu tuba tuzisoma n'abigeme nabone barakina abona yuko ibintu biba bimeze neza hariya kuri Entente wana nabone ntitwubibagira afisa basubizemo mu bigeme match zihari kuva ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana abigeme nabo barakina ubona yuko ari imigwi yaje imigwi nk'iza Dinamo hariya mu bigeme samedi urabona lo message bazokina n'umugwi wande hariya n'umugwi wa Rumuri hama Dinamo bakina na Young Sisters aha niyo ni ku munsi wa gatandatu kuri Entente Sportive saa 3 na saa 5 saa 3 hamwe nande na saa 7 niho bazokina izo match urabona nka equipe ya Dinamo y'abakenyezi ko ya imeze neza kabisa ni kintu ciza abantu bavuga bati niba afise turakeneye kubona hariya no mubigeme kandi Lezipo bakina Gladiators hariya kuri Entente nyene ubona yuko nayo mamaci rero ahari muri weekend reka turabe ibindi gatoya turuhuke gato cyane gato kugira ngo dusimbiye muri resultat zo ku munsi w'ejo na mamaci yandi ahari hanyuma tugende no muri Nations League n'ibindi bikurikira